biganza twaduhezagira mwami Imana nziza, Imana nyir'inganji, Imana nyir'amahoro, Imana mushobora byose, turapfukamye kuri umusozi muremure w'amasezerano imbere ya gicaniro, turi mu gishingo cy'abarundi bose, tubanje no gusaba imbabazi ku bya byose twakoze igihe turema no munsi. Twumvise indinganizo y'amasengesho turimo Mana yacu, ko ari amasengesho y'umuhezagiro w'Imana, umuhezagiro w'abaherezi. Tuvuze kandi yuko ari ukwambara inkomezi ngo twubake kandi tugabye. Reka Mana yacu tubanze duhezagire, wewe uhoraho waraduhezagiye. Uragahezagirwa Mana y'u Burundi, uragahezagirwa Mana duhaye igihugu cyiza cyitwa Burundi, uragahezagirwa Mana yacu duhaye kuba ihanga ryawe yitwa Abarundi. Turahezagiye Mana yacu kuko wakoze igihugu cyacu Burundi, turahezagiye Mana yacu kuko wakoze gutanguza amateka y'u Burundi, ihanga ry'Abarundi, ndetse ukaduhezagiza ururimi rumwe rw'ikirundi, uduhezagiza imico myiza, uduhezagiza akaranga keza byavuye iwawe. Uragahezagirwa Mana yacu duhaye basoko na basokuruza, kuko tubatubera imihora tuvuka ko tuze kuno munsi turi imbere yawe, turi hanga rigushima kandi rigukengurukira, hatangwa amateka mashasha tutari bwabone muri kahise. Uragahezagirwa Mana yacu waduhaye ikirere ciza, uduha imvura ziza n'akazuba keza n'akaga keza, maze turima turimbura Mana yacu kuva kera gushika no munsi. Uragahezagirwa Mana yacu wewe wazigamye Burundi n'Abarundi, urabaho kuva kera gukibaho gushika no munsi. Uragahezagirwa Mana yacu wewe waduhaye kukumenya Imana yacu nawe ukumuvyeyi wacu. Uragahezagirwa Mana yacu wewe waduhaye abatwitanye imbere, ibyo bagiye baracamo byose byatubereye iciro, byadukishije ubwenge, natwe no munsi turi ngaha bagumyabanga tuguhezagira Mana yacu, ukuntu duhagiye banga byo kumenya ukaronka ikibanza ca mbere mu GAMCNDD, ukora dushoboza no kukwinjiza mu bwizwa shingiro cy'u Burundi, ukabara ikibanza ca mbere. Uragahezagirwa ibyo byose twabishobojwe nawe, kuko abana abantu bobo ntacyo twari gushobora. Abansi bari benshi batugwanije, ariko bari mu ruhande rwacu, waradutabaye. Ati vyiza byinshi, wagihaye ikirere ciza, waduhaye imvura ikwiriye mu mwaka, uduha amateka mashasha, uduha Mana yacu kukumenya. Buno Burundi wabuhaye akayaga keza, buno Burundi wabuhaye amazi menshi, waduhaye inzuzi, waduhaye imisozi Mana yacu, waduhaye ibiyaya, waduhaye amasoko menshi Mana yacu. Ibyo byose uhaye Burundi turabihezagiye Mana yacu, niko amateka mashasha, aya mateka mashasha dutanguye atangurana n'ibyo waduhaye byose mu Burundi. Turahezagiye indimi waduhaye, turahezagiye isi y'u Burundi, turahezagiye isi ndimo y'u Burundi, turahezagiye amabuye Mana yacu, ubutayu bw'u Burundi waduhaye, turabihezagiye byose Mana yacu. Turahezagiye Mana yacu ubutunzi bwose uri ngabo Burundi, turahezagiye Mana yacu itunga ryose dufise, turahezagiye Abarundi bari mu Burundi kino gihe, ubaha ubwenge, uhezagire Mana yacu ubwenge wabahaye, uhezagire ingabire waduhaye Barundi, uhezagire ubukerebutsi waduhaye, duhezagirire ubutware n'ubuhizi n'ubutore waduhaye, uduhezagirire imigambi yacu, duhezagire indongo zishasha waraduhaye Mana yacu. Turaciye bugufi, turashitse hasi, turaze hasi kugira ngo tugushimire Mana yacu kuba duhaye indongo zishasha, tubanje gushima no gukengura ku ndongo waduhaye Mana yacu. Mu myaka 15 Mana yacu dutangura neza, dusozere neza cyane gusa uko twatanguye. Uduhezagize ndongozi zije rero, tubashize mu biganza byawe, duhereye ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari imbere yacu, umuryango wiwe, abashinga amateka n'abakenguza amateka, babura amatari ba mustanteri, abakuru b'itumba bose bagiye kuzotorwa bose, n'abandi bose ari mu nzego zitandukanye, turabahezagiye. Muhezagire mu babiko, batubere Mana yacu umugisha, batubere umuhora wo gushika mu masezerano yose wasezeraniye ucacu cy'u Burundi. Mana yacu ubaho umuhezagiro wose uvuye mu ijuru wawe. Ibihugu byacu biduhezagire Mana yacu, tuje ku gihome cyacu umwe wese tuzi kuri kumwe natwe, turi umuhezagiro w'Imana. Indongozi zacu turazatuye kumugisha, turazatuye kurindwa no kuzigamwa, turazatuye ko Mana yacu ukumurikishwa mu myonga hawe, turazatuye kugirwa neza nawe, turazatuye kuboneshwa ukumurikishwa nawe maso hawe. Turabatuye ko Mana yacu amahoro y'Imana, turabatuye ko izina ry'Imana libana nabo, umutima w'Imana ubane nabo.
inyonga zawe zibaraga ijoro n'umurango, kandi amatwi yawe Mana yacu abangira amasengesho Mana yacu basenga uko bukiko bwije. Ubahezagire Mana yacu, turahezagiye abarundi wakoresheje ndetse n'abanyamahanga badukunda kandi badushigikiye, turabahezagiye. Turi ngaha kuno umusozi muremure Mana yacu w'amasezerano, Mana yacu n'igicaniro, turahezagiye Mana yacu abarundi bose mu bisata byabo byose bakoreramo, abasoda, abapolisi, abari mutungane mu ntwaro, ubushikiranganje butandukanye, abari n'aborozi, abagwizatunga bose turabahezagiye. Umuhezagiro w'Imana turahezagiye, abikorera utwaba turahezagiye Mana yacu, urwarwa rwacu ariko ndiga turahezagiye, abana bacu abuzo n'abuzukuru bacu bataranavuka turabahezagiye, baze binje mu muhezagiro wawe ibintu bidashira. Uzobokoze Mana nziza, urakoze kubusubiza kwacu kwabari natwe muri gitondo ciza cy'itariki 19 ukwezi kwa gatanu mwaka wa kane mwaka 2020. Turaciye bugufi dukenguka dushimye umuhezagiro wuruze uvuye mu ijuru, urukire ku ndongo zacu maze cyorohe gushaka ku barundi bose. Turakwahezagire Mana yacu, waduhaye inkibi kwadona kujya keza nino ndinganizo n'imigabo myiza n'imigambi myiza n'ivyumviro byiza byo kuza gushima no gukenguka no guhezagira Imana, no guhezagira igihugu, no guhezagira indongozi, no guhezagira bene igihugu baduhaye byose. Uyu mutima urutse uvuye mu ijuru bari masengesho amashimwe no gukenguka, amashimwe kandi ajanye no guhezagira ubishoreze ubasha bwawe bw'icyorondwe. Usoma ni masengesho twakoze no hantu uhewe no musi bidashira, uzobokoze mu izina rya Yesu Kristo tubigusabye kandi tubyizeye. Amen.